nari nababwiye yuko mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro tuza kuba turi kumwe n'umuririmvyikazi Gisele. Turi kumwe nawe, reka tumwakire turamutse anatwidondora. Murakoze cyane, ndabipfuza n'umwaka mushasha. Murakoze. Hama ku mazina yanje nitwa Gisele Niyomukiza, ni abavyeyi bampaye. Ndi umuririmbyi wa gospel. Ego. Twakindi. Shimwa Yeshua. Turimbira kandi twumva. Shimwa gitandara c'ubuzima, uri Jehova kandi uriwe, turagushimiye. Uri Jehova kandi uriwe, tugushize hejuru. Indirimbo yawe yavuba. Ego. Shasha isohotse muri uno mwaka. Ego. Urakoze kutuzanira indirimbo nziza cyane. Murakoze. Tubwire urinde kwanza abantu bamaze bakumenye, uvuka mu muryango w'abana bangana gute, usengera hehe? Tuskil for kugira abantu tukumenye. Jewe ni Gisele Niyomukiza nko nabivuze. Mbana n'abavyeyi banje. Ndi umwana gira gatandatu mu muryango w'abana 12. Wow. Ego. Okay. Hama sengera muri Eglise Pentecote de Ntahangwa muri mu Buyenzi kujya mbere. Ego. Hajya ni misiyoni canke ni Ego ni misiyoni ya Bujumbura. Ni quartier général. Ego. Okay. Hanyuma kuririmba byatanguye gute? Turabona kuri muri carrière solo utari muri chorale. Tu racontes tout ton parcours. Okay. Je navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, bavyanje barakijijwe. Hama nakuriye muri Sunday school, abavyeyi batubwira tuje muri Sunday school, ndakurirayo ndaregwa. N'ubu niyo nari nkindi avant ko ntangura ibikorwa. Mugabo uko nagiye nkura, nagiye numva bino bintu byaguka muri jewe. Nkumva nyene kujya wumva ibintu udasinziriye, nkumva navuga nihishurirwa. Nkabona nyene nkumva ibintu biguma bidubiza muri jewe cyane. Rero muri 2024 niho nasenze Imana, ndayibara ati Imana, je mfise ibintu yumva mu mutima wanje kandi simbona ukuntu nobikora. Aho binshizemo. Ego. Kandi simbona aho mpagaze, simbona ukuntu nobikora. Bisaba ko ari wowe wiserukira ukabikora. Hama 2024 Imana iranyugura imiryango, niho nashobora gukora indirimbo ya mbere yitwa Rankunda, yasohotse le 7 avril 2024. Ego nabonye Imana ibikora mu buryo butangaje. Niho natanguye no carrière solo. Ego. Ubu ukaba ufite indirimbo zibiri. Ufite indirimbo zibiri, iyindi yasohotse le 31 décembre. Wow. Bwari buca twinjira muri bonane. Ego. Tugarukana kuri message uririmba muri Rankunda hamwe no muri Shimwa Yeshua. Message ya Rankunda nako mvuga uburyo Imana dukunda ico yatugize, kuko ivuga ngo ku mutima wawe handitswe izina ryanje. Nako mbwira Imana mu biganza vyawe niho washushanije, wampinduriye amateka, utugira umwana, ungira umwana mu rugo. Turazi twese gucungurwa kwacu, Yesu yaza kuducungura, twacitse abana b'Imana, twahindura ibizina, twahawe agaciro imbere y'Imana tutari dufise. Umva Imana yaduhinduriye amateka. Hama nongera ndavuga ati amahoro yanje ni Yesu Kristo, uruzitiro rwanje ni Yesu Kristo, nta na kimwe cyo dutandukanya. Hama nkongera nkavuga ati turabakunzi, arankunda ndabizi neza kandi nanje naramwihaye. Ni message yo kubwira Imana ico twagizwe. Ego. Shimwa Yeshua. Shimwa Yeshua nayo ndibuka mu kuyandika kwanje numvise no shima Imana, kuko muri bino bikorwa natanguye nabonye Imana cyane. Nabonye Imana mu buryo butangaje, yaciye mu bantu mu buryo butangaje. Abantu bagiye baramfasha, kuko je nta management fise, ni ubufasha bw'abantu. Bimwe nabwira umuntu ati je numva iki hama bakaza bakagufasha. Rero Imana yaciye ahantu hatandukanye, nabonye Imana kabisa. Rero numvise muri je no kandi ndimbo yo gushima Imana. Nanifise ijambo muri jewe ngendana riri muri Timotheo wa mbere igice ca mbere ku murongo wa 12 havuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu ko yabishoboje
ko ndi uwo kwizigirwa kampa ubusuku ngo naho nabanje kumurogota ko no kumuhiga ariko naragiriwe ikigongo kuko nabikoze ntabizi ntarizera rero nibutse uburyo Imana yangiriye ubuntu nkamenya agakiza nibuka nuko kuno nasenze Imana nkayibona muri bino bikorwa numva umutima ngizishime kuko jewe nkitangura nkisenga iryo sengesho Imana ndashaka kugukorera bishe muri no mpano wampaye sinabona inzira ndibuka kugira ngo iryo sengesho hari muri veille ya 2023 twinjira muri 2024 hama ndasenga ndabwiye Imana ati Imana nukuri jewe numva umutima ashaka gutangura ibintu biduduza muri jewe harageza aho numva nyene no birekura gusa simbona inzira hama jewe camvuga ati Imana ifashe ubifashije ati reka nkore Imana izompezagira je ndirimbo ya mbere arankunda je nafata kwizosoka mu 11 kuko navuga ati reka ntegure audio ngira abantu bamfashe hama kubera niga terminale naje mu mwaka wahera hama tugiye mu vacances sabe nyene nongeye sabe ubufasha ndako nokora video umva nabihaye plan mu bwenge bw'iwanje ko yasohoka nko muri November mugabo shambona Imana uburyo butangaje cane itariki zo kwa kane birasohotse hama nongera ndonka opportunité yo gukora iyindi canumva noshima Imana muri jewe cyangwa ati Shimwa Yeshua ego umuririmvyikazi indirimbo zawe ziraryoshe kuno zanditse amajambo niki niba ndufatira kwicitegererezo mbega mu kwandika abantu bagufasha bon jewe abantu bamfashije n'abantu Imana yaciyemwo n'umugwi usanzwe ukorera South Africa na Burundi gusaba kuri hariya ni bafise umugwi witwa The Family Worshipers Band bari muri South Africa muri Cape Town rero Imana yarabakoresheje mu buryo butangaje basanzwe bafise hariya studio bakoreramwo rero ni Imana mvuga yaduhuje kuko sinari ndabazi naje ntibari banzi ariko Imana irabarongora ibarongorera iwanje biciye ku telefone atabonze atanuwo baciyeko kuko avant nari mfise agapage kuri Facebook nashaka kutu video ni telefone yanje hama umwe muri bo abona akantu hama kamukora ku mutima aranyandikira rero basanze bakorera hariya nyene nabone bakora bino bikorwa nyene byo gusohora indirimbo ariko bakorera hariya hama aranyimvira ko hama Imana irabakoresha bafise studio hariya nyene bonije niyandikira ariko navuga producer wanje ifise mu ruhara na wene kuko bibaye naho nakuriye hari byinshi ntarinzi ariko baramfashije Imana ibaho umugisha aho bari yego nuko byagenze ndagushimire murakoze cyane kuza kutubwira kuri izi ndirimbo na bino bikorwa uri kurakora akajambo ko gusozera ego icambere ndabashimiye heritage ndabashimiye cyane uburyo mudufasha kuko narabonye n'ubwa mbere mwaramfashije gupromoting indirimbo arankunda n'ubu nagenda yibona bakazandika bagenzi banje no kuri Imana ibaho umugisha hama ikindi naco ndashimiye abantu cyane bambaye hafi ndashimiye n'umuryango wanje cyane kuko baranshigikira uburyo nanje ntashobora gutahura ndashimiye n'abantu bose bamfashije ndashimiye abantu bambaye hafi ndabashimira no kuri Imana ibaho umugisha ndashimira n'umudirector dukorana Imana imuha umugisha hari hose ndashimira abantu bose bakoze ko n'umamagaro wanje bakamfasha yego kandi ndashima Imana cyane yo ni ya mbere yego mbiga nkubonye nyene abantu babonye bagakunda ibikorwa byawe urasize izindi ndirimbo none yego ndazifise mwikayo usanga ziriyo kabisa okay reka ndagusezere dusigamwo indirimbo yawe Shimwa Yeshua yego hanyuma tuzasubira no kukwakira ikindi gihe murakoze cyane ndabashimiye yego nuko reka dusezere Gisele dusigamwo Shimwa Yeshua ndaza kugaruka ndangiza ikiganiro